Ubwami bw'ibikoko igice ca kabiri ca season ya kabiri. Uyu munsi tugiye kuraba igice ca kabiri ca season ya kabiri. Ndibaza mwese aho twarangirije muracahibuka. Twarangije tubona ibikoko vyashizeho abarinzi bitanguye kuvuga ati ko bishaka kurinda ishamba vyo ubwavyo. Kuri ivyo rero uyu munsi tugiye kuraba igice ca kabiri. Turabe kuko twamaze tubwirwa yuko tuzoraba igice ca kabiri citwa amazina ya Kera. Uyu munsi tugiye kuraba igice ca kabiri citwa amazina ya Kera. Turabe mbega vyagenze gute, kaya gikoko carahavuye kineshwa vyagenze gute. Uyu munsi tugiye kubiraba mu gice ca kabiri. Ijoro ryarashitse ariko ntiryari ijoro risanzwe. Muzehe kimya yaba kure y'igisagara aca aravyuka bukwi na bukwi mw'itiro ryiwe yariko arajugumira, afata igipande c'igufa rya Kera asiga hasi, hanyuma yandika amazina atatu mu musenyi. Yandika amazina avuga ngo igitutu, umuco, umwami. Yanditse amazina atatu avuga igitutu, umuco, umwami. Mbega aya mazina niki, asobanura iki? Aca aricara araruhuka ahema cane, aca avuga mwijwi ritoya ati byose byatanguye kugaruka. Amazina ya Kera yari yarafuswe, ubu yongeye kwandikwa kandi. Ico gihe intare ntoya n'ifyisi bari bamaze gukora inama y'ibanga n'ibikoko bikeyi vyari vyiteguriye vyari vyateguriwe kurinda ishamba rya Vucagani. Harimwo akayabu gafise amatwi asongoye yumva imbere n'ibimonyo bigendagenda, akanyamasyo gafise ubushobozi bwo kwibuka amateka ya Kera, n'inkwavu zibiri zari abahanga cankwe abahinga mu mitego y'ubwenge, n'ingurube ifise ubushobozi bwo kwirukana akamoto bwo kwimotereza akamoto imbere y'imetero 100. Baciye bashinga uwo mugwi bawitwa ngo abarinzi ba Vucagani. Imfyisi yahawe igikorwa cyo kuja kure ku mipaka y'igisagara ca Vucagani kugira ngo arondere ukuri kubijanye n'ico gikoko bavuga yuko kiriko kiragaruka. Mu rugendo rwiwe yaciye mu gace mu gice c'ishamba cari kibujijwe hitwa imyobo y'ivu. Aho niho yahuriye n'umusaza yari amaze imyaka myinshi yihishije. Uwo musaza yitwa Muzehe Funo. Yari imfyisi ishaje, yari yarareze imfyisi ntoya, iyo mfyisi ikiri ntoya. Muzehe Funo araba imfyisi mu maso hayo aca aravuga ati ndazi igituma waje, umuco w'umwiza ntiwigeze upfa, warasinziriye gusa, ubu ariko wavyutse kuko amaraso yiwe yongeye guhamagagwa n'ubuhendanye. Imfyisi ica iratangara, ushaka kuvuga ngo ninde yamuvyukije? Funo yavuze izina rimwe gusa, inkukuma yirabura niyo yamuvyuye. Muri uwo mwanya nyene inkoko yasanze ubutumwa bw'ibanga mu muryango wiwe buvuga ngo ijwi ryawe ni ryiza ariko ijwi ry'umwiza ryumvikana mu mutima, witegure ndakuziye. Mbega inkukuma yirabura niyo yavyuye umuco w'umwiza, kandi kuko yamuvyuye inyuma y'igihe kirekire ishamba ririko ryinjira mu ntambara ikomeye hagati y'impwemu n'igitutu. Ubwo butumwa inkoko yasanze imbere y'umuryango bwavuga ngo ijwi ryawe ni ryiza ariko ijwi ry'umwiza ryumvikana mu mutima, witegure ndakuziye. Mbega ico nicyo gikoko cyo bacasize ubwo butumwa imbere y'umuryango w'inkoko. Ico gikoko ko kimubwiye ati witegure ndakuziye, ico gikoko gishace kuvuga iki? Cyo nakubwira cyo ntiwibagire kuraba igice ca gatatu citwa ububasha bw'ibanga. Mbega iki gikoko ko mengo giteranya ubwoba, igikoko kivuze ati witegure ndakuziye, kandi tukaba tubona ibikoko vyamaze gushiraho abarinzi, bikaba vyashizeho vya bikoko mpejeje kubabwira, bikaba vyashizeho akayabu gafise amatwi asongoye yumva imbere n'ibimonyo bigendagenda kumva cane, akanyamasyo gafise ubushobozi bwo kwibuka amateka ya Kera, n'inkwavu zibiri zari abahanga amazi ifise ubwenge bwo gutega imitego y'ubwenge, n'ingurube ifise ubushobozi bwo kumotegwa imbere y'imetero 100. Mbega ivyo bikoko kumengo birakaze bifise ubushobozi budasanzwe, na kino gikoko kikaba kivuze mwijwi ridasanzwe. Ijwi ryawe ni ryiza ariko ijwi ry'umwiza ryumvikana mu mutima, witegure ndakuziye. Ntucikwe igice ca gatatu citwa ububasha bwo guceceka. Cyo nakubwira cyoco niwibagire kuri subscribe, like na share ku Imigani Kirundi TV. Imigani Kirundi TV uzoba ukoze cyane, kandi bizoca bidufasha biduhe n'inguvu nyinshi zo gukora ibindi biganiro. Cyo nakubwira cyoco ndabasezeye mwese murare amahoro.